ubwa mbere sinarota cane yego narashobora kwibaza nkabona mfasha abantu mugabo sinashaka ko bishobora kuba carrière nkazobikoramwo cane ariko kuko nabona mpagatiwe je atakibazo mfise ariko mu nyuma ubuzima burahinduka kwiga kikaba ikibazo batoyibanje ko ndumwana mukuru rero kuvuga ngo bihuriye n'abastar n'abartiste turashaka ko bakorako abartiste marazi ko bazimvye baragoye kuronka baragoye twebwe ubwacu nta bushobozi dufise nico gituma tubita abaparents baba baje nabo gukora ko bivanye n'impano afise amakaye akoresha wo mu wa kabiri wo mu wa mbere nibamuha amakaye akwiye kubaja ku ishuri ejo ntaze yirukana sinzi we ko baba warabibonye kumbura igihe wari ku ishuri hari ukundi kaye bayicamwo ibice ugasanga bazinze agapapuro hagati hamwe yahanditse kuriyi ahandi yahanditse yindi no geography na history bigasanga irikaye ugasanga bisanga ikaye iyo kaye itakaye kuruzi ibiri ziratakaye Siren Vibes TV nibaza ko mumeze neza aho muherereye kandi ndabashimira cyane kuba mudukurikirana ku munsi mugenda muduha icizere byo tugana turabakorera merci beaucoup kuri mwese uyu munsi nibaza ko mwabonye ko tuvuye muri conférence de presse ni conférence yateguwe n'ishamwe na campagne korako murabibona ndahagatiwe n'imisore n'inkumi nibo ngo naba initiateur ba campagne korako d'abord nshaka mubanze mwivuge ndabavuge ariko ndabareke mwivuge Ego murakoze cyane nitwa Peresi ndayishimiye nkuko bivuze ndi umwe mu bagize iciyumviro ca campagne korako nanje nitwa Arlette Bella Ingabire nkaba ndi umwe mu biyumviriye isekeza rya korako nitwa Jimmy ndiho kubgayo ndi umwe mu biyumviriye gushiraho campagne korako mwese mwavuze ko muri umwe mu biyumviriye campagne korako mwayumviririye hamwe canke mwese yaraje musanga musama ideas urakoze ku kibazo ku bisanzwe ni twari dusanzwe mumwe wese nkuko abivuze basanzwe barongoye amashirahamwe atandukanye rero basanzwe bakorera muri domaine yo gufasha basanzwe babikora rero kwituma twavuze ko umwe twese twavyiyumviriye hamwe ni kubera ko twiyumviriye gushika kure dushire hamwe tugira ngo ijwi kure ry'umwana w'umurundi wese ahari hose kugira ngo ntashobore guheba amashuri ngo ni kubera ibibazo byo kuronka ibikoresho by'ishuri ego Jimmy wewe uri nkuko yivuze ku radio yavuze ko uri umwe mu ba jeune bashaka kuba barize kubafashijwe kuko wari imfuvyi nivyo byo byarakoze ko ushaka gutanguza campagne korako canke hariho izindi nibaza ko ariyo imvo ya mbere yatumye shobora kugira ico nkoze mu kibano canje ubwa mbere sinarota cane yego narashobora kwibaza nkabona mfasha abantu mugabo sinashaka ko bishobora kuba carrière nkazobikoramwo cane ariko kuko nabona mpagatiwe je atakibazo mfise ariko mu nyuma ubuzima burahinduka kwiga kikaba ikibazo batoyibanje ko ndumwana mukuru kikaba ikibazo ariko mu nyuma turafashwa n'abantu batandukanye tumaze rero gufashwa n'abantu batandukanye gutyo nanje ndiko ngenda nkabona abantu basega hari n'umukozi tugeze kwa dukoresha mu irara avuga ko yahevye ishure kubera kubura ibikoresho vy'ishure ivyo rero ndabona neza yuko mu kibano nubwo naje nkiri umunyeshure nkwiye kugira ico nshoboye gukora muri uwo mwanya rero nibuka ko ngiritse dira Kenya niyo naca ntanguzishira hamwe Tabita Community in Action gutyo dutangura gufasha abantu dutangura gufasha imfuvyi abafakazi tugatangura kubaja kubegera biragorana turiruka kuko urumva kare twarabikora uko nyene ugasanga bariko batubaza cadre legale dukoreramo ivyo rero bimaze kumera uko turiruka turafashwa n'abantu batandukanye kugira ngo tukiri bato abantu batanatwumva bibaza yuko ari bimwe vy'abadolescents vy'abana ariko abantu baraduha icizere turabikora gutyo rero Tabita iratangura 2014 turemererwa imbere y'amategeko gutyo 2016 tuza kumenyana na Perez tumenyana na Arlette 2016 turiko dukora ibikorwa turi kumwe n'abajado nkuru nziza n'abandi tuduga igitega gutera ibiti bagasape n'abandi batandukanye gutyo rero jewe nkuwa waraserukiye Tabita mu mutima wiwanje sinshobora kumererwa neza hari umuntu mbona yuko amerewe nabi gutyo turavugana duti none ko twama duhurira hamwe
hamwe tuja gutera ibiti ni sawa ico ni igikorwa tubwiriza gukora nk'abantu dukunda igihugu mbega kino kibazo gute Perez nsanga muri Rejade bavyumva uko nyene nawe nyene hariho ukungene yakozwe ko mu buryo butandukanye kuko buryo umuntu afashwa mu buryo butandukanye Arlette tuza gusanga nawe hariho abana stanzwe akurikirana hari nabo yakuye mu ibarabara cyo turavuga duti rero kino kibazo ni kibazo kinini tugiye mu statistique istebu uno munsi na statistique itanga uza gusanga toda bando scolaire ni ndende cyane ugiye kura muri ministère de l'éducation rero zo turabona neza uko ni kibazo atari ci wacu gusa nka tabita twobikora twofasha 50 twofasha 100 twofasha amajana 2 ariko cyo turavugana turavuga ni gute twakora ikintu kiduhuza twese tukambura no mashira hamwe yacu tukambura aho tuva tukambura ibintu byose byo dutandukanya maze tugahuzwa n'umutima w'urukundo n'ubuntu gutyo tuje hamwe dukora ikintu aho umwe wese azokwisanta à l'aise ni nayo mpamvu haba no kumafishe mubona ari campagne korako two kwanditse dutama association ya naya kugira ngo aronke visibilité ariko inkomoko ahanini byavuye yuko nka jewe narisanzwe narakozwe ko cyane ku buryo nuno munsi numva neza haba muri campagne korako turabikora kuri aba bana ariko no muri tabita kubijana n'abafakazi tubandanya tubikora turafite programme ndende cyane mu kuvyo gushigikira imfuvyi n'abafakazi ndetse n'imigambi yindi iterambere Korako iyi ni edition Korako yatanguye mu mwaka wa 2018 iyi rero ni edition ya gatatu edition ya gatatu yabaye muri 2020 usingura ngo hari izindi zibiri zabaye imbere yiyi uri kuraraba mu nteguro hariho itandukaniro rya Korako za mbere nizo hariho itandukaniro rinini cyane kuko turavye uko twatanguye urumva ko ari iciyumviro cyari gishasha twatanguye n'abana bake bo gufasha mu kubarosa ivyo bikoresho vy'ishuri twatanguye n'abana batarenga 100 turaduga ku bana amajana 2 kandi bajya abana twatanguranye nuno munsi bari mu gitigiri dufise c'abana amajana 375 twifuza gufasha ntitubaha bijya bikoresho ngo duce tubareka ngo nabo muri edition ya mbere oya turagumana nabo gushika aho bazaba bahejeje amashuri ego Arlette abana kugira mu baronki sikintu coroshe kurufata ngo kwegeranya abana mu ibarabara ko hari gisanga bafise n'indero zigoye canke bagiye gukonvenka ni gute mubona kugira ngo umushoye kubahuza mu bashiko benshi bakavuga ngo dushaka gufasha abana gasanga mubwiye nshaka kugutunga mwana kanka agashagaje mu ibarabara kugira ngo mubakonvenke bemere gufashwa mubigenza gute kuri ico kibazo mbajije nibaza ko kindaba directement avant yuko kiba campagne Korako jewe nabikora abo jewe twa kwisanzwe Korako ntidukura abana mu ibarabara oya turaba abana dukorana na ma administration tuvuga kanana nabo abantu nyene bari vulnerable basanga bari dans le besoin que bifuza kwiga ariko je nka jewe avant comme kuri ico kibazo reka ndanaki kwishuri jewe avant comme nagitanga narindi jenge ntashira hamwe nari mfise ariko ni ibintu nakora n'umutima wanje donc wose nyene numva kubera ko kwa muri kurabona umuntu Saidi twamaduhura sinabaha amafaranga nabagurira ivyo barya no kunywa hama nkakubaza wori ngaha kubera iki ndi ngaha kubera ukuntu ubahe urafisa ahuba jewe mba kubuterere jewe mba mawanje jewe ubuhimbi bari baraje uko none urashaka umuntu agufasha iki cari ico kintu bibazo canje nuko banyishura akambwira ati vy'ukuri nabo je twakoranye personnellement nabo nta centre fise mugabo abo naba individuel bamwe abantu umwe babiri batatu bane batanu mu mpande mu aho bava batandukanye rero namubaza nti ushaka ndagufasha iki ashaka kwiga jewe bimeze uko okay wowe reka rero tubikora uko tukamurondera ishuri kubera ko bafise volonté sindagira ku ntambwe yo kubegeranya ariko nizera ko ku muntu bw'Imana tuzobishobora gushika kure sino kubwa Korako twe dukorana n'ama administration nibo batuha abanyeshuri bari dans le besoin ego campagne Korako ikazoba itariki 28 kwa gatanu ni vendredi soirée caritative izoba vendredi le 28 kuva 18h30 kuri bar Echiquier iri muri IFB XSSF. Ego twonye ko mufise aba invité Kigingi Big Fizo n'aba marin n'aba parrain n'aba marin ni Tetero kugira ngo kugira mukore n'aba artistes n'aba stars bifise uruhe bihuriye he no na campagne Korako.
bihuriye hehe kugira ndakwishure no kumenyesha yuko twebwe nk'aba jeune leader turaba volontaire nta masource dufise ayo tuba dufise ni twebwe twikora mu mifuko yacu tugatangura gutegura igiteramo gutegerageza kurondera izo mfashanyo ica kabiri no kubwira nuko twagira mu kwiyumvira gushika kure turagerageza kurondera aba partenaire bamwebwe amashira hamwe ama entreprise atandukanye bo kugira ngo dushobore kugira ico baduterere rero la soirée l'idée aho yavuye ni nuko twashatse ni nka kimwe muri moyen yo kwegeranya uburyo canke n'abantu benshi n'abantu benshi bashobora kugaca kuronka ivyo bikoresho vy'ishuri rero kuvuga ngo bihuriye n'abastar n'abartiste turashaka ko bakorako abartiste marazi ko bazimvye baragoye kuronka baragoye twebwe ubwacu nta bushobozi dufise nico gituma tubita abaparents baba baje nabo gukorako bivanye n'impano afise donc byumvikane neza yuko baraza gukorako abartiste baje nabo gukorako kugira ngo dushobore basanzwe bafise abantu begerana donc tuje hamwe bashobore muri make umuntu azokorako kuca afise azokekora kuca afise kugira ashobore umwana ashobore kwiga ariko mutubwire muri bitunganijwe gute ibintu vya vendredi comme ça n'umuntu atazi iyo soirée ashobore kubatante nawe ashobore kuza gukorako nimba hariho soirée umuntu yoba yarasivye iyi ya vendredi vy'ukuri no babwira ni haze hagire umuntu yoshobora kuyisiba ubwa mbere 18h30 amatike tuzoba dutanguye kugira donc kwinjira bazo batanguye kwinjira aho rero umuriro niko akunda kubivuga uzoca waka kuva 18h30 fire hama kubisanzwe vendredi turafise abartiste musanzwe muzi mwabonye kuri affiche Big Fizzo ni hazobari hama hariho ba Kiginga ba comedian Kigingi Mika Danga Burundi Jewe Slam nibaza yuko twaheruka muri finale ya championnat yabo amajambo nyene bazoba bagarutse kugira ngo bashobore kubaryohereza iyo soirée hama kandi ca kabiri hazobariho na karaoke live ureka ivyo hariho n'abadessinateur peintre bazoba bahari kugira ngo bashobore gucapa maze ayo matablo azoca adandarizwa muri ico kibanza nyene uwo mwanya nyene abo bapare bacu nabo niho bazoba bari kugira ngo badushigikire hama kandi ndabibutse yuko kesa swa mu bo twashoboye guha amahigo yo guparena mvuge kuha ibakwe yo guparena ino edition ya gatatu yaba Big Fizzo yaba aba bapare bose Gingi Mika ni abantu vy'ukuri bafise umutima w'ubuntu bemeye kuza benevolma kugira ngo bashobore gushigikira umwana w'u Burundi ashobore kwiga rero nibaza neza ko noca nanakigira ko kijya mwarimu wa Jarlette aho bihurira cyane na campagne korako nabo barafashijwe uza gusanga hariho ikindi kintu kanaka umuntu ashika ahantu hariho umuntu yamufashije rero nabo barafise uburyo umutima w'urukundo baravuze bati ego turaje kugira ngo abo bana bashobore kuronka ibikoresho presence ya Big Fizzo irashobora gutuma abantu aba nabashobora kuza uravye ya mbere namarira yarakorotse muri soirée culturelle turiko turaraba ukaraba nyine ukabona muri salle yuko abantu bitagenze neza ya kabiri agenda neza iya gatatu yoyo niyo mpamvu natangwe ndababwira ati n'umuriro by'ukuri abantu buzuye ubuntu bazoba bahari ibintu twabateguye ni vyiza cyane hama kandi bareshikiye nayo izobihari kugira ngo uwaje afise akanyota uwaje afise yumva akeneye gufungura ivyo vyose birahari ku bwanyu mwebwe abakunzi bacu ego ntimwatubwiye kwinjira ni gute kugira umuntu ashobore kwinjira azogura amakaye asige kuri portail azotanga amahera canke ni gratuitement ciwehera ku kirimo ngira bari wavyiyumviriye kwinjira na mafaranga 3,000 ticket simple cyangwa 10,000 ticket sponsor nayarenga ariko kandi ntituriko turashaka cyane twebwe mu mahera dushaka ivyo bikoresho urashobora kugura ikaye demi douzaine cyangwa douzaine cyangwa amakaramu ukazu yajanye ukinjirana n'abandi mu munezero muri soirée ariko hariho nize ko kora kwizobana n'inyuma ya soirée caritative donc nk'abantu bashaka guterera bataje muri soirée cyangwa bari hanze batashoboza mu giteramo bo bazobigenza gute
hariho merci murakoze cyane kuri ico kibazo. Hariho uwifuza kudashobora kuhashika, hariho amanimero dukoresha ya EcoCash canke ya Lumicash. Lumicash ni 62 172 059, hama EcoCash nayo ni 79 577 170. Oui, ego. aha nk'abari hanze ko haba ari hanze cyangwa badakoresha Lumicash cyangwa batazi nuko ivyo bya Lumicash bibaho, kuko hari abantu baba bari hanze bashaka gufasha, shaka abana b'u Burundi biga baca babigenza gute? Umuntu ari hanze twarabiyumviriye ko cyane, ariko hariho Western Union, hariho n'izindi nzira zo kurungika kamahera, baba abari hanze cyane gose canka bari hano hantu doke mu Burundi. Umuntu ariko yumva kino kirundi arashobora kuturondera maze mu nyuma kuri izo nimero kuri WhatsApp, maze mu nyuma twacha tumubwira nimba ari kuri Western Union. Donc izo nimero zifise na WhatsApp? Ego ga nimero yako kashi afite WhatsApp directement cha tumubwira nimba ashobora kurungika kuri Western Union canka arungika kuri M-Pesa canke arungika mu bundi buryo kanaka. Tumaze ko turiko turavugana birashoboka, ndetse twariko tuniyumvira ko campagne kora kizobandanya, uretse ino soirée caritative irabandanya n'umwaka w'ishure wose tukabashigikira abo bana. Uwo muntu rero afise umutima wo kudushigikira, ndibaza neza yuko afise ubwo buryo atobura uko ashobora kuburungika, natwe ntitwobura uko tushobora kuburonka, gutyo tubushikirize bene bwo arivyo bibondo Burundi bwejo. Ego dukore ko twese, kuko amashure y'abana yatanguye kandi hari abana benshi bakwiga kubera wowe wakoze ko. Donc hariho nkuko Jimmy yabivuze abanye ubona ko yize kubera ko bakoze ko. Donc ubu n'umuntu umushinga ntaye murabibona nyine nawe sigaye afasha abandi. None sivyo Perez? Yego nivyo cyane, gukora kuno munsi ukaba uri kurafasha uwo mwana, ariko mu busaza bwawe ukazosanga nawe agarutse kugufasha. Entre hari abantu bazisagira mu commentaire ngo amakaye agumatangwa ahantu hose. Yabaye menshi, abantu bose ngo batanga amakaye. Je baza ko bana bakeneye kwigata ari benshi kandi badakwigwa. Ko ari gihe usanga mubahaye imwe ugasanga undi akoze ko rangira mu ngeye yindi, ukamusungana bikamworoheza kwiga. Sinibaza ko amakaye novuga ko yabaye menshi, kuko sinzi bajya basanzwe babikora nkuko twe tubikora uko babikora. Sinzi ko bagenda gutanga iyo kaye imwe canke ikaye zibiri, ariko ico jewe nogira ko kumbure ndana bahanura nibabahe amakaye akwiye. Umwana wo mu wa gatanu ashobora kwiyinforma ukamenya amakaye akoresha, wo mu wa kabiri wo mu wa mbere nibamuha amakaye akwiye kuaja ku ishuri, ejo ntaze yirukana. Sinzi we ko baba warabibonye kumbura igihe wari ku ishuri, hari ukuntu ikaye bayicamwo ibice, ugasanga bazinze agapapuro hagati, hamwe yahanditse kuriyi ahandi yahanditse yindi. No geography na history bigasanga ikaye, ugasanga bisanga ikaye. Iyo kaye itakaye, kuruzi ibiri ziratakaye. Nibaza ko ivyo bintu n'ukuri nk'abantu bafise umutima wo gufasha, ikaye si ikintu kirekire, nibafasha uwo mwana umwe wese ahaherereye. Reka ndabashimire cyane campagne kora ko, kandi twizere ko tuzokora ko turi benshi. Ego nago turangiza numva je no himiriza umuntu wari we wese gukora ko ahaherereye. Ama numero ariho, ofisi icabaza canke ico yumva ashaka gushikiriza. Les numéros ziriho za Lumicash 62 172 059 na EcoCash à 79 577 170. No guri appel isanzwe kuri 75 85 62 64. Numva no himiriza umuntu wese kuza kuryoherwa muri ico giteramo twateguri, kugira ngo mupase une agréable soirée nyene, tout en sachant ko uri kuragira ico uterereye umuntu. Murakoze cyane. Jimmy reka ndagushimiye. Ndabashimiye cyane gose. Dukore ko muri campagne korako, ariko kandi dukore ko no mu kibano, kuko campagne korako turanagira promotion ya education inclusive haba mu kibano, akaba ari umwana buzikaye vy'ukuri yimuronse vyo babaza cyane, utamufashije uwo mwana akwegereye, ejo canke ejo ari gihe usanga ari wafise inyishu y'ibibazo vyawe canke ibyaho hano mu kibano, canke agaduserukira agaserukira Burundi, ugasanga ibendera ry'igihugu ribandanije riduga. Twese twatanga yuko, ariko no munsi ndizera neza ko dushobora turasohoka igihugu, maze mu nyuma ibendera ry'igihugu bakavuga ngo abarundi abagendidere baserukiye Burundi baje. Aho ni kubera ko hari abantu bagize ico bakora kugira ngo twiyige. Reka natwe rero dushikire bajya abana ejo canke ejo bazovamwe abantu bakomeye. Ndagushimiye nawe Perez.
murakoze cyane kandi mu buryo bwagutse dushimira ibimenyesha makuru canke amateleviziyo ukuntu namwe mukorako biciye mu bikorwa muri ko murakora kandi n'ibintu bishika kure cyane rero mukomeze kufatanya natwe kugira ngo ejo tubone Burundi twifuza ego reka ndabashimira nanje abantu bose baravyikina kiganiro bibutsa gukora ko surtout abantu barabikiganiro bagaca bigira nkamenga ntaco ntibakibonye bagire subscribe ariko bagire subscribe barabana sujet ikiganiro kugira bashije kuyikorera ko twayikoze kugira mu birabe hama munabikore mwakoze cyane nibutsa n'aba diaspora munungika amahera babutwara Western Union bazumbaze jewe nzobarondera kandi nukuri dukore ko hari abantu barabambwira ko bashaka gufasha bari hanze ngo bakabura ukuntu bafasha ngo bakabura aho babicisha twe dukoze tuzo kugira mu bushe kubona abantu mwoca kugira mu bushe gufasha babaciye ko babishaka gukora ko ubutumwa bwabo bushaka gushikira abana cyangwa abantu bakeneye gufashwa ndabashimiye gose nizire ko mwagiye n'ikiganiro mu gipartage gishaka kugira kure kugira ngo abantu bashobore kwiga abana benshi abana b'u Burundi ko nibo Burundi bwejo ukeinvestisa mu gwaruka guhuzo uri kurinvesta mu Burundi bwejo canke muri future y'igihugu cawe murakoze gose naho utaha I'm gonna show you what to do rendezvous dinner for two baby you are the one for sure I'ma give you all my love try to give you everything oh my chérie yeah anything for my chérie yeah rendezvous dinner for two baby you are the one for sure